maze kubibamwo nkabinezerererwa nkavyakira biransaba kwisigurira no kwiyigisha mbega none kuba itara niki wowe nyene jewe nyene nkavyisigurira ndavyisigurira gute nugufata ijambo ry'Imana nkarisoma cyane nugusaba ngo ni itara rimurikira ibirenge byawe nugufata ijambo ry'Imana nkagirabisha nkaribamwo bwa buzima bwa Kristo bugacika jewe Kristo agacika ADN yanje jewe ndi umumama ego ariko sinubatse abana banje nabaronse ndi ntubatse donc je suis une mère célibataire abana banje barakuze cyane imfura yanje irafise imyaka 27 uwa kabiri afise imyaka 22 umuhererezi pour le moment afise imyaka 16 yes pour le moment afise imyaka 16 nababwiye kandi ko ndi grand-mère umwuzukuru wa mbere afite imyaka 9 uwundi azokwiza imyaka 4 akavuga cyane bakunzi ba Axia Vibes TV iteka ryawe iteka ryanje iteka ryacu ukwemera kubyara ubuzima turabaramukije mwaramutse mwiriwe bivanye n'umwe wese ahaherereye uno musi muri kumwe na Sanganirwa mama Nyishu mwari mumenyereye aza ari umutumire uyu musi rero byahindutse aje ari umukutsa kivi full turi kumwe n'umutumire umufasoni mwiza cyane yaduteye iteka aratugendera reka tumusabe abidondoye. murakoze cyane mama Nyishu mama Nyishu je ndakuzi kuri meme kandi ndaze ko meme c'est pour les intimes umva rero je ni kongumazi ego mwakoze cyane kunyumvira ko mwakoze kandi no kumpakanya n'Imana yakoze kutwemerera kuko turategura ibintu ugasanga umunsi canke ejo ntibikunze ariko ndashima Imana n'ukuri kubona tunasaka kanya kugira ngo dushobore kwicarana je nitwa Alice Nibigira umwana w'Imana niko mpera ko kabisa umwana w'Imana ndakunda Yesu Kristo kuko yarangiriye ubusanzwe ndicamwa c'urukundo rw'Imana ndicamwa c'ubuntu c'imbabazi c'ukwihangana kwinshi cyane dusanga mu Mana nibaza ko byo bihagije kugira ngo nidondore ego murakoze yavuze ko anzi kuri meme kandi c'est pour les intimes nibaza ko kuri Axia bari bamenyereye mama Nyishu canke bamenyereye Sanganirwa canke bamenyereye Meline murumva rero yuko natewe iteka no kugenderwa n'umukunzi n'umuvukanye none rero nanje hariho byinshi ndamuzi ko naho atari byo nza kuvuga ko uno munsi mugabo kimwe muco ndamuzi ko nkuko bivuze yabitubwiye nibaza ko azoza aratuyagira nibaza ko yaduteye iteka uno munsi azogaruka n'undi munsi akadutera irindi teka reka rero ndamusabe ko mu byo ndamuzi ko bimwe ndazi ko akundana n'Imana rero abanze adushire amaboko y'Imana kugira ngo umwanya tuzo kumarana utubere umwanya mwiza mais surtout umwanya bénéfique hama Saint-Esprit akorane natwe adukoresha iby'ubuhizi ico yateguye ko dukora no munsi kiba arico dukora kandi murakoze cyane buhoraho Mana yacu turaguhaye ishimwe turaguhaye icubahiro turagushize hejuru kuko tuzi ko uri Imana nziza uri Imana itwitwararika uri Imana ituzi isi tarabaho mu mutima wawe niho turi mu rukundo rwawe niho twavukiye niho twaremewe mu vyiyumviro byawe harimo kutugirira neza gusa niyo mpamvu mukunzi mwiza ndaguhaye ishimwe kuba wemeye ko aka kanya ni isaha tuba twicaye aha hantu tugiye kuganira na Emeline ku buntu bwawe gusa ku buntu bwawe mwami niyo mpamvu mvuze ngo wamufasha waduhaye mpemu yera abari bafata controle ku kintu cyose icyo tuza kuganira ko kize kuba ari kikimaze kuri twe no kubazotwumviriza no kubazotubona icyo tuza gukora cyose gikoreshwe nawe abari ufata controle ufate lead ari uja kutushira amajambo y'ikimazi tuza kuvugana ari we uza kuturongora mu byo tuza gukora byose akanya tuza kumara ngaha kose kaze kuba kikimaze mukunzi mwiza
ndazi ko mu vyumviro vyawe utwiyumvira kutugirira neza gusa niyo mpamvu n'ubundi turiteze neza mu izina ryawe rya Yesu Kristo amen. Ariko arasenga naciye numva akaririmbo bisitarabaho Yesu warunzi mw'izina washushanije mu kiganza cawe nakizomura iyo nkikuze n'ibibazo byinshi nafite inyishu ndakwegera nkasenga nkibutswe isezerano. Muraza muratwihanganira twababwiye yuko turabakunzi turabagenzi hari ibintu ngira ngo twumvanamwo cane gusumba mwebwe muriko muradukurikira ariko nyene nimwumva twagiye mujane natwe ntawamenya. None rero yatubwiye mu kwidondora numva ariho nshaka ko tuja cane mbega mvuge ngo mu gifaransa biraryoshe gutandukanya mbega ni yatubwiye izina ngo ni Nibigira Alice ushaka kumenya ni mbega Nibigira Alice ni ninde mu yandi majambo novuga ku kintu nyamukuru tuza kuganira kuno munsi identity. Nibigira Alice ninde ni madame ni mademoiselle ni ego urakoze cyane Emeline. Alice Nibigira ni umumama umuvyeyi ndafise abana batatu nkaba kandi ndi na nyokuru mami jeune mami ndafise abuzukuru babiri ubuzima bwanje novuga yuko bwugariye ngaho. Yego ubuzima bwanje novuga ko bwugariye ngaho kuko byaramfashe umwanya munini cyane gutahura yuko ico ndi gifatanye no kuba ndi umumama no kuba ndi nyokuru no kuba ndi Alice Nibigira no kuba ndi umwana w'Imana. Rero ivyo byose kugira ngo ndabitandukanye hanyuma ndabishire hamwe bivyari ikintu kimwe ciza ni igikorwa campwemuyera kuko hariho ibihe by'ubuzima umuntu acamwo umuntu akagira kwiheba ukagerera kure ugatakaza intumbero y'ubuzima ukumva uti mbega aho bimaze iki kubaho ukumva uti mbega aho ubundi ho ndigiki hanyuma bivanye n'ibihe nyene umuntu aba yagiye acamwo ugasanga hariho ayandi mazina rero yiyongereye ko abavyeyi baguhaye ibihe vyagiye biguha. Ugasanga hariho ayandi mazina yagiye aza bivanye n'ubuzima waciyemwo ugasanga hariho akandi agatazirano kaje akandi kakaza ibyo byose bikakwibagiza icyo uri by'ukuri. Ariko rero kuri bwa buntu bwawe umuntu navuze yuko ndi umwana w'Imana par la grâce du Saint-Esprit aussi nagiye ndiko nditahura ndatahura yuko ibihe nubwo bishobora kuza bikaba ari bibi nubwo hashobora kurengana umuntu kubera ukuntu agusanze akaguhereza kandi kazina nubwo nawe nyene ubwawe bishobora kugira igihe kubera bya bindi bagiye ubumva ati sinkwiriye simbereye ntaco maze ndikimaramare sinzi hakagera igihe nawe ubwawe nyene ukiha izina. Ariko hari izina rimwe papa wo mwijuru aba agigufise ko aba ukavuga ati ico mfasha umwana wanje akitahura akamenya yuko biriya byose yagiye acamwo nta kibazo je ndacateze ibiganza gusa aze gusa birokeremo hanyuma tubandanye urugendo je nawe kubera imbere yuko isi baho juste yaratuzi hariho ahantu yadushingiye kuzoja hariho isezerano ridafatanye n'ibyo twagiye ducamwo kiretse ko nasanze kandi nabijya ducamwo biza kuryohora isezerano nubwo bari bibi cyane nubwo babiteye isoni nubwo bari bya bindi nawe nyine ubwawe wumva uti nari nakabije nari narengeje ariko still rya jambo rya sezerano ngo ruwanje ndateze ibiganza ingo hariho amaboko aryoshe guhungiramo hariho amaboko aryoshe kuruhukiramo hariho amaboko aryoshe uyashitsemo wibutswe isezerano ukaruhuka ugasubira kandi ugasubizwa agaciro n'iteka
kiraryoshe. Yego none rero Alice muriko muratubwira nabwiye ko baradukurikirana nti muri hangana uyu munsi ifise umuntu turi deep gose jewe ndamutahura n'ingoga ndamwumva hariho ibyo avuga akavuga rimwe nkumva kabiri ngabo nashaka dufashe abariko baradukurikirana gutahura uratubwiye ngo uri umumama w'abana batatu mbega uri umumama nka mama nyishu uri umumama mu buryo ubuhe kubera ko tuzi yuko iyo umuntu avuze ati jewe ndi umumama tuba twiyatanze ko avuga ati hari umupapa ndubatse mfise umugabo canke ndi umupfakazi canke ndashaka utubwire Alice mbega ni umumama dans quel sens ni umumama kuva ryari abana bangana gute urakoze cyane ndakunda kumviriza intahe z'abandi bamama kavuga ngo jewe ndubatse umugabo ndubatse n'umushinga nahe ego ico naco n'ikindi cigwa naco nyene mwe yarayancishijemwo kandi yantahuje ndabishimira Imana cyane jewe ndi umumama ego ariko sinubatse abana banje nabaronse ndi ntubatse donc je suis une mère célibataire abana banje barakuze cyane imfura yanje irafise imyaka 27 uwa kabiri afise imyaka 22 umuhererezi pour le moment afise imyaka 16 yes pour le moment afise imyaka 16 nababwiye kandi ko ndi grand-mère umwuzukuru wa mbere afise imyaka 9 uwundi azokuza imyaka 4 akavuga cyane ico naco n'ikindi gihe novuga ko kitari corosha mu buzima bwanje kubera yuko deja kuvyarira umwana umwe muhira ni birabikigendeka uri rero ugiye ugashiramo no kabiri hakazamo no gatatu aba ari ibintu birebire cyane ariko uribuka Yesu ariko aratanga akarorero kuri wa muntu bahariye barekeye ideni aravuga ati uriya bamuhariye 100 ariko yagiye kwishuza 100 rimwe yego uwahariwe byinshi agira n'urukundo rwinshi cyane hari igihe nicara nkiraba nkiyumvira kuri jewe nyene nkumva ko naje ubwanje hari ibintu navuga ati kama byari byacanganye ariko still yesa akamwambia ati buriya wewe biriya bintu uri kurashaka ubwenge cyane ugashira ku mwanya ukabyumvira ko cyane ni wewe gusa ariko jewe mu mutima wanje uhari nk'umwana wanje ego urarengana ukaza wumva umuntu aragutereye akajambo hari haho udashobora kuja hari abantu bamudashobora kwicarana hariho mbese abamama canke abakobwa canke abagore badashobora kwiyumva yuko baguwe neza muri presence yawe yego baba bafise ubwoba uriya mukobwa yavyariye iwabo rimwe kabiri gatatu mbega vyagenze gute ariko uko vyagenze bakaba batabifise neza uko vyagenze nawe usanga umuntu abamama baba bonyene kenshi usanga babita abamaraya canke umukobwa atagira indero canke umuntu atamenye kwifata kandi mu ruhande rumwe abo bantu batahura ntuba ufise n'umwanya kugenda kubasigura turumva byagenze gutya ariko inyuma y'abana banje hariho amakuru y'urukundo hariho amakuru yo gutegura ubukwe hariho amakuru yo kwifuza kubaka hariho amakuru yo kubona tuyu muntu turi kumwe ni wangu wa maisha ariko bigaca bigenda ukundi nuko rero byagenze harageze igihe ndavuga nti rero uko bigenze gutya abagabo ngira se umugabane wanje ndeka ndabishire ku ruhande Imana ifashe ndera abana banje bakure hanyuma nzobasohora jewe nandi by'iwanje biba bigarukiye ngaho ariko urumva ni vyamvyumvira niko ndigira ko jewe bivanye niki nibihe ndiko ndacamwe nivyo ndiko ndibona ko jewe nyene kandi urumva muri ivyo bihe nyene ndiko ndibona ko ndiko ndiyumvira ko bica biza niki ndiha akazina ndiyita akazina muri jewe nkavuga nti bijya si byanje ariko ndashima Imana ko abana banje bakuriye mu Mana nama ndababwira nti experience mufise na Yesu je ntayo mfise kuko mwega imyaka mumaze mukijijwe je ntayo maze nkijijwe kandi ivyo mwamenye mukiri bato je ntabyo nigeze menya ariko kama nubwo biruko Yesu arankunda
hari umugenzi wanje mfise niho wambwira ngo mbengo ndamuha igiturire aramfyirishije cyane kandi ndashima ko yashikanya ahantu ho gutangura kwiyumvira kurengera ibyo kundi bandi umumama single mother kuba ndi umumere célibataire kuba ndi umuvyeyi ndi jenyene nkabirengera ngaca nshaka rero kumenya cyane none gamana yego wambwiye kubinda birengera none kubisanga jewe ndinde ndi giki mbega muri iyi si ahandi hariho ico noba maze haraho noba ndi buve ngere hariho no twojana basi akagira ico ashikijwe ko biciye muri jewe mu buntu bw'Imana bwinshi cyane rero n'Imana atangwa kugira nyigisha itangura kunyigisha kuri identité yatangura kunyigisha yuko ico turi cyane sama jambo twumva ico turi cyane si ibihe ducamo ico turi cyo kuri ijanda tuvuga cyane ijambo gusa kuvuga nicuri ibindi vyaje kugira ngo justement ntidushikire ca kindi yatuvuzeko ariko Imana ishimwe cyane ko mu ijambo ry'Imana yatubwiye ngo nta kintu na kimwe kiriho gishobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana nta na kimwe rero nacangenda mu buzima bwo kuvuga ati okay umukunzi wanje arantawuje yuko ataco nandukanye n'urukundo rw'iwe reka rero ninjire muri uru rukundo ibisigaye vya hariya ndavyibagira ndavyirengagiza sindabihe n'agaciro apana ko bitagafise bigafise mukungira ujya mu mama ari special nye nukonzi hanyuma bigera rero bingize nce ntahuzwa cyane rero impamvu yabyo arundi mugenzi mfise naho bambwira ati serega wumenga uri grille de correction kuko ndiko ndaganira n'abana b'abakobwa bakiri bato 18 kuvuga 25 30 même mbafise ikintu ndamubwira ambwira ni hari ikintu nakoze nabi canze niki hari ikintu nakoze nabi catumye abavyeyi bigenda gutya hari ikintu ntakoze neza catumye abagenzi bigenda gutya abavukanye bitete barakomereka kubera ikina kiriya rero please wewe reka sindiko ndakubwira ivyo nasomye mu gitabo ndakubwira ivyo wanje nzi ni gitabo canje it's my love story ni go rwandiko rwanje ndiko ndarugusomera ntariko ndagenda kuja gutangura kuraba page ngeze kuya niba biri muri jewe malgré ivyo byose hari ivyizigiro rero iyo ngira ubuntu nkaganira n'amajane ndamubaza nti wowe urinde wewe ni ikibazo kigoye cyane ni ikibazo kigoye cyane kandi coroshe kigoye gute uko usanga iyo umuntu atanguye kwisobanura kwivuga uwari afatira ku bintu biri kuvyabona bifadika jewe ndi mwene naka ukwanaka jewe ndi muri licencié je ndi mu docteur je mfise PhD bikaba ari ibintu bigarukiriza ariko hamwe na bijya byose hariho ikindi kintu kinyegeje kandi ciza cyane naco gikomeye ofete nashehi ciza kandi cyane kubaho kwacu nkuko tweko turabiririmba isi tarabaho Imana idufise mu vyumviro byayo kandi ivyumviro by'Imana ngo ni vyiza gusa gose ni ivy'amahoro kugira ngo biduhereze n'ivyizigiro bya kazoza rero kubitahura no kugira ngo uvyinjiremo kabisa ubifata ubicake ubigira ibyawe n'ubundi buntu ubuntu rero bushobora kuba ari uko jewe uyu munsi ndiko ndabikubwira ukaburonsa akajya ko kuvyumviriza ukabimenya yuko ntaco bitwaye ibyo uri mu byose ntaco bitwaye aho wavukiye ntaco bitwaye nimba uzi papa wawe cyangwa nimba utamuzi ntaco bitwaye nimba mama wawe mu kukuvyara baramufashe ku ngufu ntaco bitwaye nimba papa wawe yarakwanse mama wawe yarakwanse ntaco bitwaye kwari haba mama batabana ugasanga umwana uramutoye ahantu hariho abapapa banka abana ugasanga arahari ameze neza mugabo ntagikira amarira abana biwe nivyo vyose hamwe bikoranije hamwe bikaja naco bitwaye hari urukundo rw'Imana ruhari gukungamesa nkunda ndamahoro en fait abana banje ni bamwanda abwira naragize ubuzima bwo hanze y'Imana bwo hanze y'agakiza naragiye muri boîte Jayide Kopa urumva ko nagize no kwitegurira ubukwe naragize amaprojet nagize imigambi nariyumviye kuri kinakiriya ariko ivyo byose muri wa munezero isi ishobora gutanga muri boîte urumva uko atanga umuziki ukanywa akayoga kakagushika neza ariko narababwiye nti nta munsi numwe hari ikintu kigeze kintera kurira ngo numve ngo ntarijwe n'umubabaro ariko umunezero
just ikivuga ati ni nk'ubu Yesu jewe nkundira iki yankundiye iki yankundiye iki ndinde kugira ngo yumve yuko yosiga intebe yiwe y'icubahiro aze kundondera jewe no ahubwo ananyakira rau nanje ubwanje ariko ndiyakira oya wibaze ijambo ry'Imana ritubwira ko iyo atubabariye ibyaha byacu arabifuta byose si no kubifuta gusa aravyibagira mugabo wowe ugasanga imyaka 20 30 40 uracari kuragenda wicuza wihana caca wakoze Imana yakubariye kera kubera iki niyo kamere y'umuntu kwibuka none reka ndakwifurije kwimenya kandi ntiwimenye kuri diplome yawe ntiwimenye ku mafaranga yawe ntiwimenye kubera abavukanyi bawe bakomeye ntiwimenye kubera urwego kanaka urimo ariko wimenye mu Mana mwabyumvise ikibazo ni mbega nibigira Alice ninde twumvise abana bararutana hariho eka hama Alice turamubona yatubwiye ngo ni mami murana ko ari mami très jeune urumva naho tutarinda kumubaza ngo mbega imyaka yawe ni ngahe tugerageje kumuraba turabona ko yaronse umwana wa mbere akiri muto jewe Alice ndamuzi yarabizi ko nanjye ndamuzi uko vyibaza ariko Alice ndamuzi ari umukobwa mwiza ndamuzi ari umukobwa mbona akerebutse kandi Alice jewe ndamuzi ndamubona mu nzu y'Imana ariko ico gihe Alice ndamuzi yari amaze kuba afise umwana nukuvuga kandi urumva naho nabibona sinubahuka ngo ninjire urabona nkuko yabivuze urumva umwana wa mbere uramuzanye deja abantu ibara riraguye mu muryango katubivuga uko biri urumva urazanye uwo mwana wa mbere hama noneho rero akabike ugeretse ko no akabiri urumva ico gihe no wari umugenzi araguhunga ariruka genre ntibabone ko tuzinanye akumva yuko ego kubera ko ari umugenzi mwitwa ngo mwaragendanye akumva umengo yo kuvugisha muri mwenyene mwihishije mugabo ouvertement aho abantu bose donc usigara uri wa muntu utakiri fierté y'abantu ego nashaka rero Alice adupartage kubera ko hariho intambwe Alice yagize no kuvuga aravyaye umwana wa mbere none hashize ko wa kabiri arashize ko n'uwa gatatu ndabizi neza nawe ubwiwe yaratakaje ikimuranga yaratakaje indanga muntu ya Alice asigara ari Alice w'ivyo nyene arimo Alice w'ivyo bihe ariko aracamo nashaka rero adupartage gatoyi kuko ndakunda kubivuga abantu benshi hari ibintu mwagize sujet tabou ndakunda Alice ko yubahuka akavuga akavyivugira akavuga ati ndashaka ko mayero yanje noneho niba hari umuntu nofasha ntace muri ayo mayero imibabaro twaciyemo kuko hariho ibintu ducamo ari consequence y'amashwa yacu cyane rero nashaka mama Alice adufashe atubwire idonito no kuri umwanya twa office natuganirize mbega yisanze yatwaye inda ya mbere vyagenze gute muhira vyagenze gute bavyakiriye gute abavyeyi mu kibano bavyakiriye mu yandi majabo atwugurukire atubwire uko yabibayemwo none hatubwire ubwa kabiri mbega vyagenze gute kugira agere kuri ya stade yo kuvuga ati enough is enough donc ibintu vy'urugo ndahagaritse ça veut dire que urabanza ugakomereka igambe ugasubira ukihoreva ugasubira ati reka ncumbagire mugabo hama ugasubira noneho donc ukagira kuri ya soya uvuga ati no Alice stop ibi birakwiye shaka rero atubwire iyo parcours kubera yuko murumva Alice nawe ariko aridekuvra au fait ariko aramenya Alice nico gituma no mu kibazo namajeni mbega Alice ninde ukurumva hari igihe yari Alice wundi uwo twebwe tudefinise canke w'ibibazo biriko biradefinise ariko ubu ndabizi neza uwo Alice w'icogi siwe Alice buno munsi ndagomba rero atuganirire kugira ngo tuze kugera ahantu twumva yuko atanu na hamwe umuntu atova nukuri en fait umwana wanje wa mbere mu kumuvyara habayeho ama circonstances abiri circonstances zibiri novuga gute hariho ubwa mbere jewe hari ijambo naravuye na papa wanje hari ijambo twavuganye na papa arambwira ati turakwitse imyaka 18 ntihagire umuhungu azo gukora ntagiye n'uzokwegera kwishura ahantu niga naho n'amafisi dukete ntahana nkumva ngo hariho n'abarwanya niravye ngo ntaba
byabacanze bariko bagwanira iki kuko d'abord duhere ngaho nyene jewe nta munsi numwe nigeze mbona ko ndi mwiza et pourtant vraiment ndabikubwije ukuri murabona wa mukobwa urabona Alice aranduta gatoya urabona wa mukobwa tu as envie de uvuga basi tumenyane rero ibyo wabonye jewe nabibonye ufise umwana ça veut dire que abakubonye avant t'étais vraiment belle Imana yarangiriye ubuntu hariho abo twaragize groupe yabo twiganye mu mashuri y'ibanze muri primaire hari igihe bahora bitera inkuru bavuga ati uzi ukuntu wadusaze jewe nanje ahantu narindi nararabana tuvukana kamene sérieusement none bajya turavuka bajya turashobora icyo nicyo kintu ca mbere cyakwivye identité le doute de moi ego en fait urumva naraba mfise basaza banje beza mfise petite sœur wanje mwiza Imana ikibagirira ubuntu bagira ubukwe n'abantu b'ibitangaza mfise ababesero beza cyane mfise umubofre mwiza cyane rero nkabaraba hari igihe higeze no kugira sérieusement ndibaza nti peut-être mama wanje yaje mfise barabimpisha ntibabimbwira canke mama wanje yaje kwa papa wanje mpari kuko sinabyumva urumva deja jewe igicapo ndonka mu cirori muri miroir nikinezereye nikimpimbaye nkavuga niba urumva deja kariyo uko bangwanira sinabiteba ko cyane navuga nti ntibazi ibyo barimo bari kwarondera ikidabo umva je ntabyo ndiko ndabona ibyo bariko baragwanirira hanyuma umva navuze ko habaye circonstances zibiri kugira ngo mbyara umwana wanje wa mbere ndashima Imana kabame yuko sinigeze mbyara umwana mvuga ngo ni umwana wa accident ico kintu vraiment ndagishima Imana cyane kuko d'abord navyaranye n'abantu twakundanye entre guillemets ndaza kwasigura impamvu entre guillemets kandi dufise umugambi yego uwa mbere yaje c'est vraiment ma circonstance abiri kubera yari umugenzi iwabo bose twarabagenzi hanyuma muhira hariho umuntu yankazaniye cyane agwambwira ngo njya muntu murakundana nanje ico gihe siho narindi nta nivyo numva n'ababa barimo sinanabataho ndagira igihe rero kubera nyene kwa kutimenya ndafata ingingo n'uyu muntu rero bavuga ko dukundana reka dukundane nkuko umengo nyene urabakomesheje mwabivuze hako muguma muri ko murambeshera reka ndabijemwo mbaye mwabivuze reka ndabijemwo cyo dutangura kugendana gutyo ndumwana muto cyane hama entre tabica biba ibintu selon les autres biryoshe cyane kuko ndafise amakupure nk'abiri cyangwa 3 igitega kuko niho bambwira bati twarabaraba tukifuza kumera nkamwe ibaze twarabaraba tukavuga ati oya jewe ntaronse umutipa nkunda nka naka umuntu akundana n'isindi bikunda Imana ishimwe ko byagenze ko babisenge babyifuza duca tubijamwo nyene ndabijamwo handi uvuga uti barabivuze n'umbere kayo ndabijamwo hanyuma haca haba circonstance ya divorce de mes parents Nanga rero abatipe bati ntibanyingiriye ukuntu ndabakunda jewe barangiriye gafi barantemukiye ko amemukiye reka rero ndondera umwana azonkunda nkuko nanje ndabakunda cyagenda gutyo ko ndibuka ko n'umunsi natwaye inda bamwanje nawe mubwiye nti no what I'm pregnant ntiyavyumva avuga ati umukobwa twenda ntabyo avuga ndahejeje kubikubwiye ntuzi ndondera twarinda ndi kw'ishure kuko vraiment nari mbabaye cyane kuko deja yari couple papa wanje na mama wanje bari abantu bakundana papa mama ariko arateka nafise igitabo impande bariko arasoma n'umugabo nk'uyu yopfa hehe ntabwo ni ntara gusa umugabo ameze nka tukiri ngaho waje none ko atuka bari bamaranye igihe umva mwari mukuze j'avais 17 ans donc ndavyumva ko ufite warakangutse waraguye igihumura sinashobora kubyumva ko byo babaka none est-ce que mwara après mwaragira ni ikiganiro ego Dieu merci barababwira Imana ishimwe cyane bima twaronse ibihe byo kuganira na papa ndaganira na mama hanyuma umunsi ndamutahura mu nzira nziyo mugana nanje byasaba ko bantahura byasaba ko banyumva nibo babigitse urumva rero murumva abantu bakuze baragira iyo shwa yabo batiyumviriye kubikurikira vya shwa murumva yuko Alice yatakaje identité yiwe ubwa mbere ico niko nibwiye sivyo none umva par le divorce y'abavyeyi Alice yaciye atakaza we yaciye atakaza Alice en fait
rero urumva aragize choix yo gutwara iyo nda hanyuma arabwiye mama ati okay je suis enceinte donc tête haute nyene urabona nk'umuntu yayitwaye mama ngo j'assume ndagukomesheje nande kari nkako kweli yego kari nkako shaka rero arisa tubwire mbega vyagenze gute kuko urumva ivyo arabigize ni choix yiwe mbega uwo muntu yamuteye inda yari abinezererewe wewe yarumva ko bakwiye kuvyara uwo mwana ko ari co gihe mbega il a été vraiment papa ego nukuri ndashima Imana kuko yabaye umuntu mu buryo yari afise yabaye umuntu yahabaye il a été présent kandi yari abinezererewe en plus umva cavuka umuhungu byari ibintu byiza gusa urumva nuko mu nyuma yaritavye Imana ubuzima bwanjye bwaciye bubandanya ukundi muhira umwana avutse ufise inda d'abord siba ari ibintu byoroshe ariko bagiye kubimenya kuko uko nyene mbona nta washobora kubona kompasiyo ndagiye kuboneka aruko hageze ku mwana avuka umva nta masekuse menshi cyane novuga ngo narayagize byari bizije na papa wiwe mugabo nta bandi bantu benshi babimenye kuko babimenye vers la fin du mois de juin umwana wanje acavuka le 29 juin urumva nta bantu benshi babimenye urumva rero cyagiye cya surprise umwana yashitse umwana urazi umwana amaze gushika biba biheze mugabo kandi ntiba biheze kuko hariho ikindi kintu kiba kije mu muryango abantu batari biteze cyangwa bafise urutonde babitezemwo cyuba urumva umwana ubundi nuko amashuri ayaheze urumva iyo protocole urumva rero narimbaye mu protocole brika byahindutse bya mugabo ndashima Imana kuko abavukanyi banje malgré cela barambaye hafi meme na mama byarabaye nyana gashavu k'umuvyeyi mugabo birahera nuko papa wanje twabana kenshi ariko urumva mwese muri kwe yiwico yarari yabandanyije kukiba kujya nyene hama bigenze gutyo ikintu cyakurikira umva ubuzima bwarabandanije nari mu ishure nca ndasubira kuja ku ishure ndaheza secondaire ndagirirwa n'ubuntu ndagenda gutangura université Ingozi ariko kubera kwa kundi haba ari uwundi muntu akeneye presence yawe nukuri ku ishure byarangora cyane apana kungora kuko ntabikunda mugabo narumva umutima wanje urimo ibipanga umwana wanje akanya ameze gute amerewe gute nibaza ko sinovuga ngo ndazi neza uko nahejeje ishure bya mu secondaire kuko sinabishira ku mutwe cyane ako kanya umutwe wanje wari kuri ca kintu nkunda wari ku mwana Imana irafasha ndaheza ndaja no ku université unfortunately sinahejeje kubera mutamba wanje yacitaba Imana kandi ni mu université privée sinaheza hanyuma ubuzima burabandanya rero ubuzima burabandanya turahura no papa w'umwana wanje wa kabiri turakundana ndabishira entre guillemets kuko nasanze insiguro y'ico twita relationship cyangwa relation imigendane n'ikindi kintu cyane kiragutse n'ikindi kintu ufite ntaguciriyemo je harigiye mwanicara umva baratubabarira abantu bagize ubuzima bugororotse donc ni genre yaravutse yaragiye muri adolescence peut-être karanse ubwo bukete mbwa ntabushize ko importance akaronka so copain là bakevoluwa vers le mariage ça va donc twebwe dufite ibitabo byinshi donc on a dû essayer alors jewe harigiye mwanicara jeje nk'umucumba natangura nkagarukana naka namuzana neske lui là ubundi on a vécu quoi c'est quoi le souvenir ubundi nasubira ngasanga est-ce que réellement là il y avait de l'amour c'était quoi nkasanga ni bya bindi on a sérieux relation hari umuntu mwagendanye donc tu es là tu sais que non c'est cassé ni biki mugabo muhuye quelque part au fond de ton cœur c'est enfoui ibihe mwabanye ugasagura garda ga souvenir nakatwarabanye nakatwaragendanye mais il y a les autres là muranahura tu as honte uti franchement byangendekeye gute nigikicari donc ukarondera icyo kintu catumye ukakibura sibyo rero iyo uri kuravuga ngo c'est entre guillemets jewe ndagutahura cyane ego en fait je dis que c'est entre guillemets kubera
definition twebwe duhereza urukundo Yeah. definition duhereza imigenderanire yanje nujya mu rundi ko ndabona ko dushobora kubana si Imana iyihereza hariho ukuntu abakobwa urumva uvuga ati je ntarose umuntu ashobora kunterura avec des tablettes de chocolat là avec des umuduga physique du kinini nundi nawe avuga ati je ico mu gusanga abantu ahantu ushobora gukikumusaya adresse undi nawe ati abandi bansitse reka nsigaye jenyene undi ati imyaka iranjanye imyaka iranjanye reka basi ndabe yuko nogera gute ngerageze nyarutse ndonka umwana urabyumva ugasanga ama definition yo kuzobana na naka ni menshi cyane ariko ubundi mu Mana ubukwe canke imigenderanire n'umuntu muri ko muravana ahantu mujanye ahantu mu rugo meme ni Kristo n'ishengero mariage ubundi ni Kristo n'ishengero kuko n'ijambo ry'Imana riravuga ngo bagabo ni mukunda abagore banyu nkuko Kristo yakunze ishengero uwo muntu no kugira ngo umuronke bisaba ko wowe ubwambere utangura kuba uri muri Kristo niho honyine mushobora ndabibwira abantu benshi mwambwira abantu rero abantu bubatse ingo bakibaza ko badusumvya gutahura c'est quoi le mariage c'est quoi la famille mbwa sivyo par contre twe jewe ndo mutoni iyo nibutse ko Imana yabanje kunyoza ibanza kunyigisha de toutes les façons je saurais que nama ndabibwira abantu nukuri nejo bundi ninajya mu rugo bikanka naco nzoyishinja Imana donc ça veut dire ngo narateguwe bikwiye sivyo en fait mariage c'est pas la robe blanche na ya escalier tuduga non c'est pas la robe blanche et les escaliers ndabwira abana bato je muri no misi ndafise impungenge abakobwa ba 20 ans muri no misi nibo bariko baragenda bon simvuze ngo mugende mutevye mugabo muharaca niyumvira est-ce que uyu mwana ala réalisa hajya hanagiye d'abord le mariage c'est sacré donc on entre on ne sort pas bantu b'Imana niko bimeze urumva nziga risiko nasomye Bible nkasanga aho batubwira ngo le divorce agaca kubwira ngo ucuguma gutyo alors tubigira igice tubwe twiha chance yo kuguma dusohoka mugabo siko vyari gutegereza kukomera donc na hantu twinjira et puis c'est sacré et puis c'est Imana ibaje ngene bayakubwira ikizere yarisi je nari c'est on a essayé mais on n'a pas pu kubikora nkuko abandi babikoze donc ça Imana iba yakwizeye Imana iba yaguteye iteka donc wategerezwa kumva ko iryo teka utegerezwa ku ntugire mariage kubera abandi ntugire mariage mu myaka irakujanye ntugire mariage ngushaka gusatisfaire le monde oya gira mariage parce que voilà gira mariage parce que harageze kandi bivuye ku Mana en fait urumva ikibazo nyamukuru isi yose ifise novuga si j'ose dire isi yose ifise ikibazo kuri identité uriya muntu ari kuri kamera ni position Imana yamwizeye iramuhereje sibyo n'umurimo ariko arakora ariko intumbero y'uyu murimo ariko arakora ni ya je Imana iranteye iteka ndabaye umumama ni iteka ridasanzwe none kuba umumama ni iki Imana igushaka kwiki mission yawe ufise nko kuba umumama ni ya deja uwo muntu Imana iguhaye ninde mbega en fait kugira ngo uze gutangura gusobanukirwa ubundi nuko wowe nyene ubwa ikibazo ca mbere kiri kuri jewe kandi uzorabe hari abantu abamama canke abagore bahora bashavura ngo umengo ngo isi yose ngo turayikoreye ngo responsabilité yose ngo bayishira ku bagore ngo responsabilité yose urazi ko mbega ufise izina nk'ijya mwemuyera n'umufasha nawe Imana yakubwiye ngo umufasha wa nawe ariko se nugiye kumufasha iki umufashishije iki niko ufise iki hariho abakobwa twigeze kwicarana umunsi umwe muri vedo prière y'abakobwa nca ndababaza nti harimo nk'abangaye bariko baritegura kugira ubukwe nkanamubaza nti muri valise yawe utwaye iki urumva cabona ishuka cabona bijya byose birongoranwa abanyarwanda bivuga neza urabona bijya byose hanyuma wewe nko muri jya position y'umufasha kwiyumvira uti mbega ndafise ubwenge bukwiriye ndafise ubwitonzi bukwiriye ndafise ubumenyi bukwiriye ndafise ubushobozi bukwiriye ndafise inkomezi zikwiriye bwenge na bwa kugira ngo ngende kubera uyu muntu umufasha erega Imana ishaka kukubwira ngo ngenda kuba umufasha w'umuntu atari uko akeneye ubufasha suko
utangura gutahura icyo nuko kintu deja Alice we ndakunda kubwira abantu dukunda gusenga kuba mu ijambo ry'Imana Dieu a créé kajya kantu karandyohera ku munsi wa mbere ngo irarema ngo ibona ni byiza ariko Dieu n'a pas été satisfait arasubira kuwa kabiri arasubira kuwa gatatu kuwa kane gushikara ararema umuntu yaremwe inyuma y'ibintu ariko ngo uwo muntu ahabwa ububasha ku bintu byose byaremwe imbere yiwe ya ça veut dire ngo Imana normalement yaremwe umuntu mu ishusho yayo mu bisanzwe yari gutegerezwa kumva ko birakwiye ariko n'ubundi birabiraba isanga ntibikwiye isanga ntibibereye avuga ngo reka ndamuremera umufasha bakwiranye après ta création après ma création Dieu a été vraiment satisfait nani kindi cyasubire acavuga ngo ni byiza gose point kandi meme urabe Imana mu kurema ibindi bintu yarabwira ijambo ikizana kijya kintu ya ibwira amazi ibwira ibiyaga ibwira ikirere ibwira isi ariko hageze kwirema umuntu yaribwiriye yonyene tureme yasubiye kubwira isi ngo zana umuntu oya yonyene kandi yarakoze igikorwa ana kwicara gufata ibumba ibaza kabumba gushika yishiramo imwemu yayo mu muntu icyo gikorwa rero kugitahura cyangwa kugira ubuntu bwo kucumva nico kiza kuguhereza gushika gute kumenya identité yawe uriwe dufise ubudasa dufise ibidutandukanije byinshi ariko kajya kantu Satani yagiriye Adamu yagiriye Eva na Yesu yarakamugiriye kajya kantu baguza kukubaza ngo mangwa nivyo nankana est-ce que tu es limité vraiment c'est vraiment vrai que t'as pas le droit de toucher à ça bibaze Yesu nimba vyukuri uri umwana w'Imana akantu nkako niko katuzanamo gukekeranya muri twebwe kandi amaze kuza gukekeranya muri twebwe utushaka gutangura kurondera iki ibintu biri hanze yawe kandi ikintu cyose ukeneye ubundi urakigenda kiri muri wowe nyene uragifise gikwiriye gihagije bisigura ngo isi irindiriye gusigika ko ukora kugira ngo gire gute imererwe neza donc rero nk'umumama donc nkuko kuntu kugenda ngo diko uwa mbere biranse uwa kabiri biranse nico gituma navuze ni relationship ndayifatiye ngo twarakundanye twaragendanye nukubera iki ibyo byose nari ndimwo nta mana yari irimo nta mana yari irimo yari shwa yiwanje amadesizo yiwanje sous la colère ibyo kubona ngo ujya mu tipe no mu beje ujya muntu byokunda ujya mu reka tugira uko n'ama tante yawe byo mu byonyemo kandi rero ama tante rero niyo yica ibintu byose kuko uraba frustré urakomereka kuko bya bindi urindiriye usanga atabihari ahubwo ucushwanyagurika ufite muri mariage mu rugo mu rugendo n'uwundi muntu umupartenaire wawe uje muzi yuko wewe ugiye kumubera inyishu normalement ugiye kumubera inyishu ingorane rero dufise tugenda dufise ibyo tumuronderako twebwe dushaka kugenda taco dutwaye uko urabyumva ni wowe uri umufasha ugiye gufasha umuntu afise ikintu ahagije kijya kintu ahagije ni wowe utegeze kugenda kucuzuza agacaba abo umuntu akwiriye rero ugaca usanga rero ufise ibintu uri kurakora by'iwawe uri kurarondera by'iwawe uri bigarukira ku gasereke kawe wewe nyene n'akazinje jewe nivyagenda neza jewe ntegezwa kuronka homba ntegezwa kurongorwa ntegezwa kuronka umutipe bica nk'umuhungu ndakuze reka ndondera umuntu azoza kumisurira reka ndondera umuntu azoza guteka kujya muri restaurant birandambiye ugasanga le but icyagusunitse kuja kurongora cyangwa kurongorwa uciye ku ruhande si bya bindi mani kurondera ntuzi ko yo kuba umugabo ari kuba le chef de quelqu'un mbega uraza kuba umushefu wiwe gute uraza kuba umutware wiwe gute uraza kuba umufasha wiwe gute rero ikintu cyose turonderera hanze y'Imana nta marya nta kirimwo identité yanje rero nk'umwana w'Imana nagiriwe ubuntu kuko harageze igihe nkuko bivuze birandambiye ariko twari tukiri urumva urashizemo wa kabiri donc ni kindi gikomere no kuvuga ngo ico gihe yarise muri we haracarimo kuvuga ngo ndacyagira biratashoboka byari bigishoboka kubera nari harahera umwanya abana banje barasumbana 5 ans 6 ans nabona nabuze mboka même bekungerageza
reka ndabirare rero tunyarukije gatoya ni ukuvuga ngo wagize irya mbere umengo abantu barabimenyera haraje wa kabiri umengo urumva c'est un peu biracagendera donc shaka kumenya uyo kuko muri Alice navyumvise Alice intumbero yiwe kwari rwarurugo sivyo ni ukuvuga ngo haraje uwa gatatu noneho rero asanze ufise babiri umwana wese na papa wiwe uwo muntu vyari vyoroshe kwa kwakira nabo bana navuga ko cyari bimeze gute byari bya bindi nyine tuba twibaza yuko turabishoboye ni twebwe itore baras ni twebwe turabizi turashoboye nta kibazo binteye jewe navyemeye kandi tuvyumvikanye ko ni sawa kuko by'ukuri mu ntango tumaze kugenda mu rugendo kanaka harageze n'igihe atangura kuvuga ati nije ndi papa wanyu uravyumva atangura kuvuga ati nije ndi papa wanyu muga harageze igihe nyene biranka habayemo ama circonstances menshi cyane urabona byamukecuru abana babiri umutwaye hehe naye etikete ya district bivuga uko biri bya muntu none umusore kubera iki kwiremereza ibintu nk'ibyo hanyuma rero numva rero na wa muntu aba adafise identité avuga ati ndi umugabo ndi umusore ndageze gufata ingingo bigenda ukundi alors ce que je veux dire nuko ntivyabaye urugendo rworoshe kiretse no ku bandi no kuri jewe nyene ubwanje kuko harageze igihe nashaka kuva mu nzu nta duhuye n'umuntu akambwira ati Alice uraberewe nkumva umuntu ariko aranyimuha ariko arampema jeno bego gute d'umukobwa w'igipfu d'umukobwa w'ikijuju comment est-ce qu'on peut faire 3 enfants à la maison bana batatu muhira n'ibisanzwe de père différent byari ibintu biremereye cyane hagira n'igihe numva umengo kubera yuko babandi nari niteze kufasha badahari n'abana umengo birukuntu ariko ncangirirwa ubuntu kuko hari umukozi w'Imana aje muri église aravuga ati hariho abamama bafise abana bashobora kuba baravyaye abana mu circonstances atarayisi yemera ati ugasanga peut-être no mama bafashe ku nguvu umwana akavuka ugasanga peut-être no mama yari kwategura ubukwe hanyuma ntibwashe ku mungu aramuheba ati ugaca usanga peut-être n'umuntu yari mu buzima bwa vie sexuelle active agatwara inda ugasanga na se w'umwana ntawazi ati gusa icyo womenya Imana yari ikeneye wewe n'ujya muntu kugira ngo muhure uronke uwo mwana ntumurabire muri situation wamubyayemo ahubwo murabire mu ijambo ry'Imana kuko wewe utaramutwaye Imana yari munsi bica binshoboza ubwanje kutangura kwibabarira kuko urumva yari bwa buzima bwo kwicira urubanza famille nari mamanje jenye n'ubwanje ndikimaramare abana banje byinshi cyane kandi urumva n'abana ku ruhande rwabo araba yibaza ati papa wanje bite mbega icyo nshima Imana cyane nuko ntanguye kwiga icyo ndi ngatangura kwiga kumenya neza yuko jewe n'ivyo naciyemo ataco dupfana byarafashije n'abana banje byafashije gute uko natanguye kubakunda gusumba uko nabakunda ubwambere ufite wari wamaze kwibabarira nari namaze kwibabarira ubwanje ba bantu nari niteze kubufasha badahari sinasubira kubakontakta nani okay Mana urambwiye yuko urukundo rwawe kuri jewe nta kintu na kimwe kiri gishobora kurukura reka rero ninjiye muri uru rukundo ndarurondera uko urukundo rwa Kristo rwabwira muri jewe niko naje ubwanje nagenda nisobanukirwa bikamfasha kuva mu bintu nabona yuko niyo nyishu y'ikibazo nari ndimwo cyo kuba jenyene canke niyo nyishu yuko jewe ntoguma numva yuko ndi umukobwa ari atamugabo bari kumwe ndihamahoro akana siyakira siniyakiriye ndafata sportivement ivyo ndiko ndacamwe hanyuma ninjira muri rukundo rw'Imana utangura kugerageza ku positive ndadwibirira gute kuko maze gutahura yuko umwana imbere yuko genda mutwara inda mama wiwe Imana yari muzi umva umwana suyu wanje gusa arafise wowe ufite yaguciye ndi igikoresho umwana rero ujya mwana
afise mission kuri iyi si afise icyo yaje gukora si kandi gihamana afise akaranga kiwe mu maso y'Imana kandi urumva urukundo Imana nje imukunda nubwo ndi mama wiwe oya nta nico bifana nta jeje nyine ubwo uko nikunda siko Imana inkunda Oya. birarenze cyane ngo rero kudwibira muri rwa rukundo rw'Imana bitangwa kuba flu ibintu byoroshe hariho utuntu rero tw'udukaraktere hamwe uvuga uti reka nigeragereze iki reka nkore gutya reka ngira ibi kumva yuko utari complete udafise umutipe birahava birahera ndavuga nti umutipe wa mbere kise ni Yesu kandi ari full araduhagije fe apana guhaza she arasesekaye ni overflow ni ibintu biseseka gutya nyene gusa kubitahura mu gacu byinjira ca ndiha amahoro nihaye amahoro ntangwa kubaza Imana rero mega man okay bijya byarabaye wambwiye yuko ndi umwana wawe ntakiza kunandukanya n'urukundo rwawe none burya Alice rero ni Alice ni umukobwa Imana yashizeho kugira ngo abere isi inyishu Alice ni umukobwa Imana yashizeho kugira ngo abere umugisha abandi nshandagira ubuntu ndahura n'umukozi w'Imana mwarambwira ati you know what ati urabona ujya mu babaro wose ufise mu mutima wawe kajya gahinda kose ibyo bintu byose bitagenze nkuko wabyifuza bya bintu byose wumva umengo birabishe turaze kujya ari wo mutahe wawe cyane ntaguciriyemwo hariho umuntu yambwiye ngo buri gameme ngo dongo harige ngo aranyumviriza mu biganiro byanje bitandukanye akavuga ngo ndakunda kumvira kuvuga ngo uwo muntu yoza ngo no seulement ntiyakire nyishu ngo mugabo yakire ngo na pase yawe aranwenza cyarambwira ngo rega ngo pase zacu ngo ntizanditswe muri RTNB ngo bukitoye cyangwa nti you know what j'ai pas besoin ko biba byandikwa ubwanje je ndibijya bibi ndibijya bintu rero jewe je envie yo kuvyakira nkabikoresha nkavyeexploiter nivyumve yuko vyangize ko ububasha voilà aho rero warabishoboye nivyumve ko vyangize ko ububasha nico gituma jewe bijya bintu ndavyivugira ngo ndavyereke ko ntaco bintwaye parce que Alice kankubwire naho tutobivuga ari abantu batuzi epuye bajya abantu batuzi ntituzi objectif bafise mu kutuvugira ibintu urabona wowe Alice uyu munsi kure bitubwira uriko uratubwira urukundo rw'Imana aho Imana yagusanze naho yagukuye naho ikugiduje mugabo hariho umuntu igitega tubwira ati Alice ujya uvuze ngo arase yandaya umuntu yavyariye gatatu wabo kandi amaze kuvuga gutyo wowe Alice nacyo ufise biregutse kuko hariho ibirego bigaragara ibifadika ya bibone donc palpable vraiment umuntu atagenda kwirwa arashakisha bihari ni igikorwa kitoroshe ubwa mbere ureke n'uwo muntu wundi ariko arakuvuga uko wowe nyine ubwawe ubu bitwaye abana baba bari imbere yawe baba bahari sinaranyoye inzoga ubonye icupa imbere yanjye ntari hari kuko naryo ngifata mugo umwana arahari rero kuva kuri level yo kuvuga ngo ni igitera soni no kumwakira nk'umugisha n'ubuntu budasanzwe cyane ni hari na kera ejo narasohotse ncampura n'umuhererezi wanje ataje avuye ku ishuri cyandakira bigena ari kibogari nabwo ni ujya muhungu kandi ni gwanje wewe ujya muhungu ni gwanje tabari ndifize umubogari ofite kurabisha birakwibagiza ofite kurabisha umuntu amaso Kristo murabisha si ikintu coroshe cyane kubera iki birashoboka yuko nk'umumama yakomerekejwe n'umuntu bavyaranye aguma ariko arabona umwana shusho ya deception papa we yamuhemukiye uramutuka umutuka se ni wamubwira ikijambo umukubita ikijambo kuri se ni wamwiyumvira kandi nawe ukumubwira ivyo bijambo nawe uri kura mwaka identity of bimushira hasi rero aba bana banje nabana b'ibikaragozi Apotre Prince Prophétesse Lorca Apotre Shama barangirira utuntu hamwe mvuga nti hano Imana ni nziza tusa nukuri ijambo ry'Imana niryo ritubwira neza ngo byose bikoraniriza ko tuzanira neza hariho situation umuntu aba ari mu bwati none nkonga kwa kundi bavuga ati mbega Nazareth hova mici ibazesha muri Alice nyene nibi muri Alice muri abana
bavutse abapapa petetre badahari ataco bafasha ataco bari absent wa muhungu wanje azomenya gute kuba umugabo bizogenda gute mugabo Kristo Yesu ahari azomenya uko bigenda kandi arabitunganya neza bikagenda neza hari igihe tuba twicaranye na Shama akambwira ati mbega mama tukaganira hari umunsi yambwiye ngo ndakubwira ikintu kimwe ngo umugenzi wawe atazoza kugufasha gukomera mu mana si umugenzi bano mwana imyaka 14 irave 14 aho ngicyo gihe mama umugenzi atagufasha kumenya neza imana si umugenzi hari ibintu tutangura kubona ko kati umwana arinza kubwira gutya mbega ni kubera iki yabonye ikindi kitamunezereye cyo turicara arangira urutonde kandi cyo sanga c'est un grand observateur tutangura kugenda wisubirana ngaca mvuga nti rero uyu nyata haba peut-être iki kintu no kibandanye muri ico kintu ariko kubera wa mu marayika Imana yanyihereye ikintu kirahindutse umukozi w'Imana shama donc identité yanje jewe icondi c'est vrai hari ama circonstances hari akujya no mutara hari amajambo wewe unyibaza ko unyiyumvira ko biraho ariko rero hari n'ikibano vuga kandi kijya rero maze kukimenya nico ngedera umuntu yambwiye ngo ndishimye bo mu kirundi vyongora ukunda bisobanura si je ne suis pas arrogante mais je suis une femme fière je suis vraiment une femme fière ndinezererewe ndishimye kubera iki kubera erega ayo makao yose yarayo kunyica c'était un cas perdu majambo ya pana cas perdu erega maranzira ibaze umwana wa mbere ikibazo akajamo wakabiri akajamo n'uwa gatatu ariko Kristo akaguma avuga ati akumva yo kugumbira bijya byose nta kibazo uri tara urumunyu nukuvuga ko ahantu jewe nshitse nzana uburyo ahantu jewe nshitse ndamurika ariko kugira ngo ivyo byose ndabishike nuko jewe nyene ubwanje ntangura kuvyakira ntavyumva ntabinezererego hanyuma nkanabibamwo maze kubibamwo ntabinezererego nkavyakira biransaba kwisigurira no kwiyigisha mbega none kuba itaraniki wowe nyene jewe nyene nkavyisigurira ndavyisigurira gute nugufata ijambo ry'Imana nkabisoma cyane nugusaba ngo nitara rimurikira ibirenge byawe ni gufata ijambo ry'Imana nkagirabisha nkaribamwo bwa buzima bwa Kristo bugacika jewe Kristo agacika ADN yanje nta hantu namwe nza gusubira guhurira na bya bindi bitandukanye nico jewe ndi hariho amalimite aza kwizana nashizemo ingufu nyinshi narinze kubera iki narekenye n'umurimo kubigenza uko abishaka rero uyu munsi ndashaka kwicara n'umwana w'umukobwa nkamubwira nti uragize iki kintu niba washaka kugira mariage uzufata umwanya wowe ibigumbagumba vyawe n'ama emotion yiwawe n'ibishobisho ubitekere ubishire ku ruhande hanyuma tumubwira Kristo ati none uriya muti kumubona gute inyishu ibiri hafi cyane hari ikibazo rero kihaba nuko umukobwa cyangwa umuhungu amaze kwinjira mu rukundo kugira ngo umudetourne de cette intention ikako cyangwa niye abafise ivyemezo abafise ibintu ufite kubera abari mu bigumbagumba vy'ivyifuzo vyiwe abafise ivyifuzo vyiwe abafise ibintu yifuza mugabo nawe biba bimeze gute kakajwi bivuga ngo ni kamwe kongorera kami kamu kakajwi ku mutima kongorera kaba gahari ukabona amadrapeau rouge ukabona ati iki kintu kamemewe ya mugabo rero kuri yakwa oya nzomuhindura biragoye wabonye nka V8 quelque part tuvuga ati hari abantu bari kwaje sofrana sha mugabo urumva kenshi abantu bagenda muri bya bindi nimwe twavuga bya bindi babona yakano numvise mana ngo hakongo upfa ngushonje ngo upfa wivuza mbega nimba ngo hakongo hari ibintu mugabo nta kintu na kimwe kiryoshe nko kubaho ufise amahoro ya Kristo cyane no uri mu kibanza imbogeri ziraryoshe uturengarenga turaryoshe gusumba ibinuze y'ubwami bihumanye uri mu mahoro nariko ndibaza igituma Kristo yavuze ngo ndabasigiye amahoro ndabahaye amahoro yanje yamahara atari nk'ayasigaranye bya bindi bimwe bituma tuguma tuguruka kandi ayo mahoro ya Kristo ngo si nkayayandi abisi bataha donc ça veut dire c'est la paix éternelle n'amahoro ahoraho
ufise amafaranga ni sawa ye utanayafise ni sawa warongowe na mahoro utanarongowe na mahoro Kristo arahagije rero ikintu gihari icyo no kwifuriza abakobwa bataragira mariage no kugira gute kwimenya wimenye mbega mission yawe hari ahantu uri kuraja ni yahe hanyuma uriya muntu mbega niwe Kristo niwe Imana muri ya migambi yayo myiza niwe Imana yakugeneye ufite yari sukiri ngaho jewe nkora kwa muganga hari ibintu zingana mu kirundi no bivuga ngo greffe ni kuvuga barakura inyama bakayitera ahandi bikenewe mu gihe wowe bitameze neza ariko usharise ntiboza gukata inyama kwa Alice ngo baze kuyitera kuri jewe alors ikirasha yumvire rero wa muntu ngo n'umutwe wawe nawe ngura kabavu ko mu je ngaca ngenda nkatatamura umutwe wa Alice nkaca nza kubishira my dear bica bilasha sakupatenira igikorwa gihari rero ni igikorwa cyo korohera ukemera Saint Esprit gutwara aho ashaka gutwara kandi surtout mu mwanya wiwe ikintu abakobwa ikintu c'umwanya rero naco ikintu c'umwanya meme hariho umukozi w'Imana twese ko turiko turaganira arambwira ati abakristo burya canke abantu b'Imana hari igihe batemera yuko bashobora gutevya Imana kubashikana ayigomba tuyitevya gute igihe turiko turakora ibintu bidashaka igihe turi hanze y'ubugombe bwawe ufite n'ivyo bindi wavuga ari ngo ndinde indungitsehe gukora yiki mu gihe tarabitahura kandi ashaka kubitahura ega Alice donc ufite umaze kumenya uwuriwe urashaka kumenya ati jewe memereye désormais hari ibintu hari ahantu narekuriwe kwica hari abantu udashobora kwica erega abashaka ndababwire mbega mwari muzi yuko na mama protocolairement umukuru w'igihugu umupfasoni w'umukuru w'igihugu même ses enfants ntibashobora kwaduka nk'ubu jewe urumva ngo bunure hagiye iwacu mu Kamenge burahiyemba nibunuza akabenze mba nirutse mugabo umaze Imana ikagutera igiteka ryo kuba uwo muntu sivyo donc bwa bunure apene kuvuza ubunure vraiment alors non ndavuze bwarananiye naje ntabwo ndajya kabisa urumva j'ai fait un exercice ngo numve ukuntu abantu abanyakamenge bakunda ubunure ndashaka icyo kintu special j'ai essayé bon ndabuta aho singira gute mugabo narabuze ntagishasha kiri nta nico numvise rero niyo example nari ntanze urumva urashaka ko na yendi mash kazo ibiduga byize ni kucyo ati uyu n'umwana wo mu Kamenge yagiye de l'autre côté mais quand même hari ibintu bimuhamagara ariko umaze kuba umwana wa president umaze kuba umupfasoni donc tu es son excellence n'imiburi buraho ubwo bunure nimba bukunda yasha muri protocole bazagenda babuzane bagusanze aho mugabo bagusanze aho no kuvuga Alice umaze kwimenya ngo jewe Alice mbega ndini no kuvuga ni wiyandari ntugenda uko ushaka ntugenda hariho hose ni wambara uko ushaka ntuvuga uko ushaka kubera ko uramaze kumenya uriwe mwende majambo ya identité yawe wayimenya agaciro kawe wakamenya ufite nko wabivuze ikibazo kihari ni mbega ndinde mbega Imana yandemeye iki mbega yandungitse nga nous sommes des envoyés spéciaux turaba ambassadeur b'Imana urazi ko umambassadeur aragenda mu gihugu ukazama ngo iriya carte sinde kuri kwijambo sino umambassadeur gusa je naragira ubuntu ndakora ahantu hamwe batuvuga ati kajya kabare ntukakaje ibaze hari ahantu ntukahabe bakagushingira karimbi nahuza ko donc du coup nukuri kwitahura na cyane ku abakobwa tumenye ko icyo tuzoba bafasha kugira ngo uze wumufasha rero nuko ufise imfashanyo justement utekeye utwaye ujya mu kugira ngo iki umufashe kuzoba ico ategetswe kuba umufashe kugenda gukora neza mission Imana yamushiriye ariko birakugira ngo mission yiwe yorohe ubonye n'ubwawe umenye ko uzo ugiye gukora mu rugo kuja mu rugo kuja kuja amafaranga kuja kuvyara sivyo gusa hari ikindi gikorwa kiri specific Imana yaremeye umuntu uwo ari we wese ivyo rero utarabimenya ushaka uratekana ariko kandi kumenya ni ikintu coroshe ni ijambo ry'Imana ni mwijambo ry'Imana avec l'aide du Saint-Esprit hamwe n'amasengesho uragira gute uragenda uza uratahura ukamenya by'ukuri je ndinde mpamagariwe gukora iki mpamagariwe gukorana nande hanyuma Imana ikakurungura hari abantu bara bavuga ngo ese erreur ugerageze iki ugerageze naka hanyuma hari n'ibyanka
cyangwa bagaragarize rimwe ari batatu je muramvuga nti twagira ubuntu bwo kuba dufise umufasha yitwa Mpwemu Yera umufasha yitwa Mpwemu Yera aharije soma kugira ngo ayo mayesere ntuyabemwo ukagenda ahantu ukaja mu kintu ukaba uri confident yuko ngaha ni Mpwemu Yera hariho ibyo dukora hariho ibihe ducamwo ugasanga peut-être uri kumwe n'umuntu wibaza ngo haraho muri ko baravana muri ko murajana Imana yabiretse ngo bibe pour te transformer kugira ngo Imana iguhingurire rya shusho yifuza Alice chaque histoire est unique nukuri muri histoire yose yakamuvana urakura n'ikintu udahakomerekeye urahakomerera nuko rero ndifurije umukobwa wese turushirizeho kwisobanukirwa kwitahura kwiyumva kwimenya neza abo turi hanyuma tureke Mpwemu Yera dutware aho dutegerezwa kuja nukuri ibyo wabo mu byose Imana itabirimo ibazeme nk'ubunye baye ukora kwa muganga atari passion yiwawe biratangaje kuko umuntu ushaka kugenda kwa muganga ugiye kuraba umuntu ugwaye muganga agatangura kukwakira nabi agatangura kukujya umutima la fois passée natifunya kuri banque sinza kuyivuga umuntu ari kuri reception erega ni identité ubufise hajya nyene igikorwa cyawe niki birababaje kwinjira muri entreprise kwinjira muri banque umuntu yitwa ngo ari kuri reception ajejwe kukwakira nta kwakira ko teza kukwakira nukubera iki peut-être hari kubera yuko yabuze kandi kazi akora cyane kubera niho byari byoroshye kubera yuko yari banque yo kwana cyane kubera urabyumva ugasanga umwigisha ariko arigisha abana ari sanse kubigisha geography ubu ni sinzi rigena makuru basigaye bayita terabije imbere ugasanga umuntu yari sanse kwigisha abana mu Congereza bariko batera inkuru mu Kirundi fait umuntu yari sanse ko yigisha abana ijambo ry'Imana mugabo ntajyaze uhari peut-être kubera yuko wabuze ikindi kintu ukora reka mbe ndarondera akazi ko kwigisha ariko muri wewe hariho mission spécifique hariho igikorwa Imana yaguhamagariye utari kuragikora kandi ngo ukero mu mwanya wo mu kibanza n'umuntu we uri kwatakaje umwanya okay ari uratunze cyane ku buryo umuntu yumva yo guma kubaza nk'ubu jewe numva no subira inyuma gatoyi ariko tunyarutsa tugana ku musozo twumvise abo bantu twumvise ko imyaka barayirutana ariko kandi jewe nari ngarutse ku ishengero wavuze akantu ati le mariage ni Kristo ni ishengero hanyuma iyo tuvuze ishengero abantu babyumva kwinshi ariko ishengero ni ishengero nyene abavyumva baravyumva turumva ko hari ahantu ugeze mu Mana rero je kibazo ufise niki mbiga abo bana bawe bose wabaronse uri hanze y'ishengero canke hari umwana uba wararonse uri mu ishengero mbega uwo mwana nimba waramuronse uri mu ishengero yavyitwayemo gute yavyifashemo bavyakiriye gute canke weho niba uwo mwana uba waramuronse uri mu ishengero wakuyehe izo mbaraga zo kubandanya uri mu ishengero ndabikubajije kubera iki nanje ubwanje iyo mbonye umuntu asenga ndabona ko kamere y'umuntu imeze twihutira kumucira urubanza tukavuga ni nkujya vre ni katazi ni katumvise byagenze gute donc tukambara uwo mwambaro w'abacamanza ariko Kristo yaravuze babandi bari bakurikiye wa mugore ati utarabikora natangura mutera ibuye uravyumva Kristo yarubahutse wa mugore maraya mwerarana n'umugabo atari ubwiwe n'ufise abagabo indiri Kristo arubahuka abari basaba amazi Kristo ni yarayobewe isave tu twebwe tuvuga ngo ujya mu ntara ahumanye aranduye aragize gute mugabo Kristo aragenda aramwegera impungengero jewe mfise ni jewe n'abandi bose turi kumwe kuko nitwe tugize ishengero hari igihe umuntu akomerekera mu ishengero akagirira izo ngorane mu ishengero ugasanga ishengero rero aho kumuba hafi ahubwo nibyo rimusohora cyo gituma akakangura akakubagira urakoze cyane kukambaza umwana wanje wa gatatu namuronkeye mu ishengero umwana wanje wa gatatu namuronkeye mu ishengero hama icabaye nukumva bacha bakwexpomnia ugenda ukabaho ubuzima bwawe bagwaye shetani hama ndico nakoze sinagiye kure y'ishengero nabandanyije kuja gusenga narabandanije kuja makoraniro yose nkuko asanzwe hanyuma umwana wanje arakura
icyo nari nakoze ubwa mbere nuko igihe namenya ko mfise inda naragiye gusaba imbabazi umwungere wanje ndamusaba imbabazi j'ai demandé pardon à ma famille batoyi banje mon grand frère aussi abo nashoboye gushikira bose namusabye imbabazi byabaye ndasabye imbabazi mu ishengero reka nce mvugira ku mwana wanje wa kabiri umukobwa wanje afise umwana yatwariye inda mu ishengero atwaye inda ari mu ishengero umwungere wanje Imana imuhumugisha cyane kuko niho naciye ntahura impamvu na jewe igenda bimenya Imana yambwiye ijambo kuko urabyumva nk'umuvyeyi navuga nti c'est l'histoire qui se répète birabaye byabi ndakarangana naramaze nka tuti nisomene vraiment ku gufungura ntunzwe n'amazi n'akabuye kuko nta kindi kintu nashobora kumva ko comanuka ndiko ndiyumvira isi iranguye ndiko ndiyumvira isi iramize ijambo mpemu yarambajije ati none urashaka yuko umwana wawe abaho ubuzima nk'ubwo wabayeho kuko urumva l'église m'avait rejeté la famille ntibyabaye ibintu byoroshe nubwo nabasabye imbabazi nicyo ari ikintu cyoroshye oya birafata umwanya none nka grand-mère urifuza yuko umwuzukuru wawe yoba nkuko abana bawe babaye kuva mami bawe ndafata umwanya ndasenga ndabwira Kristo nyambika inkomezi niwe nkomezi zanje kuko iki naco nshoboye ico nakoze naragiye ndamufata ukuboko mubwira maramaye nije maramaye ariko duhaguruke umwungere wanje ikintu yakoze yavuze ati nta hantu na hamwe ndumva abantu bo kwa shetani bafasha umuntu wabo bakamuhereza Kristo atari ko ni mwishengero gusa uzamva ngo turaguhaye shetani excommunier kumuha satani kumuhisi ubu mufashije iki kandi ubumwishe cyane ndashima Imana ari ko Imana yampaye umwungere ari umuvyeyi cyane sagesse idasanzwe cyane ni sagesse idasanzwe ko Kristo narasomye ijambo ryiwe sanga avuga ngo ko turushiriza kumwegera ngo tuzorushiriza gusa nawe ariko uri kuraraba ibyo uko tubikora guhana umwana burya no kumushyira inyuma y'urugo sico kinze kandi tula même chose ikintu rero cyaciye kibaga nuko naciye mfata umwanya wo kwiyumvira kuri attitude umwungere wanje agize yavuze ati udora b'inkoni ijya gicapo bagira cy'inkoni ya Kristo hejuru iragonze ahandi iragororotse atubwira ati ijya nkoni urabona ayifashe hejuru aba ariko aragenda akubita intama kugira ngo zigume ku murongo kajya kano ko hejuru kigonze gutya ati niko acafata hasi akagatuma kugira ngo ya ntama iri kwiraba mu murongo ayigarure ati rero hari intama ufata hajya hasi kugira ngo zigume ku murongo ati ariko hariho n'iyindi urinda gufata hajya kagonze kugira ngo uyifate mu idosi buke uyikwe yigaruke rero mu nzira ati rero je guhereza umwana w'Imana satani sico mpamagarira ico ni cambere kigira kabiri twoyirirwa turiko turasenga dawe twese turi mu ijuru uduharira ibyaha byacu nkuko natwe duharira abatugiriye nabi umwana nivyo yakosheje umwana nivyo yakoze ibyo utari wibaza ko yokora canke se no protocole hari ibyo yakoze bidari muri protocole none inyisho nukumuta nukumureka ngo agende kurwana iyo ntambara wenyene je narayigwaye ndazi uko byagenze ndazi rofete yuko nabaye ndi je nyene ukuntu vyamvunye ndamureka aje kuvunika wenyene no ndafata decision kumushigikira Imana yatugira neza yibaruka neza umwana w'umuzukuru niwaze kuza kata ndabishimira Imana cyane ça a été aussi la même chose pour mon fils aîné nawe byagenze ko ari umwana mutoyi cyane gose arabyara umwana byaja muri rya kumuje kuza haragera rero igihe twatuzi n'abantu rero bakunda kwita abantu hisa rigira umuzubukazi cyane ariko byanzwe tugendana naryo ryo mu mutima ririko rirameza ama directive ririko rirambye ati kora gutya ririko rirambye ati gira iyi nyifato fati iyi attitude fati iyi ngingo fati iyi decision sinari kuri jakuri sinari no kuja gukora ikitariko rirambye nukuri umwana n'umugisha peu importe inzira aba yazanye hariho abavyeyi bifuza kuvyara bagatanga uburyo budasanzwe bakava i Burundi bakaja mu mahanga ntazi bari kwarondera umwana igihe bishitse uwo mwana akaza vyamaze kuba mwakire kubera iki umwana atekeye umugisha udasanzwe none Garis urakoze akona kagwahe narimvuniye
itorero narimvuniye ishengero nanje ubwanje ndabizi ko ndamerita indi level ya sagesse kugira ngo numve kugumbira wa muntu yaguye mu ntege nke. Ndaguciremo meme ukiraho nyene ofete urumva igikorwa gihari nuko ikintu cyo koroha nuko ishengero none ntitwango turaba Kristo umukristo ni Kristo ari muri wewe uruwa Kristo muri situation yose igihe cyose uba ugiye gucamo rabisujyamu hari Kristo sibyo kuko si wowe ukiriho siko turirimba ngo sije nkiriho ngo ni Kristo muri none muri iki kintu ngiye gucamo muri aka kanya iyaza kuba ari Kristo yari kubyifata yari kubigenza gute donc c'est beaucoup plus facile igihe wirekuye wowe ukavuga uti byanje bicereze reka Kristo abaza kuvuga muri aka kanya ishengero bica byoroha cyane ntibigiye kuvuga ko tujya gukosiyona amakosa ntibigiye kuvuga ko tujya dushigikira kwirekura kwiyandagaza kubigenza uko babishaka no hariho urutonde ariko mu gihe bishitse banasema ati ikibidi haina dawa ntabwo byamaze kuba none uracu bigenza gute umwana uramuta araza kubabara cyane gusumba iyo bari kumyegereza none mbega kijya kintu nkoze na Kristo niko yari kubigenza ibyo ndibyo gute hose bigata kuri identity jewe nk'umuvyeyi jewe nk'umupasitori jewe nk'umudiyaka jewe nk'umuntu ari mu ishengero ndi muri protocole jewe ndi muri ishengero nk'umuntu ari umusenzi karanga muntu yanje indongorera gukora iki ibyo nshoboye ubushobozi n'ubasha mfise n'ubwaye nico gituma navuze no kumuganga nico gituma navuze no kumwigisha ikintu cyose uri kurakora ico ari cyo cyose kuba umuzamu kuba umuntu akora mu kabare ahereza abantu ibyo kunywa cyangwa ico kurya kuba uri kurotsa brochette uri kurabikora ufise iyihe nkemu iyihe ntumbero inyuma y'ibyo byose uri kurakora uri kumumugwi w'abakobwa benshi uri kumwe n'abamama urongoye departement kanaka intumbero yawe yose uri kucyo kintu kurakora ufite ikintu cyose uri kurakora uri kugikora kubera iki uri kugikora ufise iyindi ntumbero ikintu cyose uzokora Imana itarimo shaka kireke bakunzi bimbonesha kure Axia Vibes urumva ko twagiye mu bintu gusa nk'abarondo gusa ariko byari ngombwa kandi byari bikenewe jewe ubwanje ntahanye ibibazo byinshi nizereye ko Alice tuzomutumira kandi akaza akatwiganira kuri ubu hari n'igihe uri nyuma ya kamera nawe yoba yagize ibibazo byinshi kuko ari karatwumviriza ngo gukora turi bumuhakanya ngira ngo nawe arashobora ati nanjye narifise ikibazo nawe uza kutwumviriza nawe ufise ikibazo cyo cyose murashaka kukitubwira muri commentaire hanyuma nivyo abangombwa ko mama Alice agaruka kutwishura cyane kuduha umuco akazogaruka mugabo jewe ubwanje ngenda bimwisabiye kubera ko hari ibibazo mbitse numva tuzokwiga hanyuma ariko uyu munsi turamushimira murakoze cyane naje ndabashimira turashimiye cyane Alice kwiyambura akemera kaza kivuga wese mashaka muhora muri ville cyangwa ushaka kumubona yinjiye gose mu gusenga akavuga ati bya muntu umva ari tubwira abantu tuti erega akagafoto nakiwanje ati wewe yavuze ati narigiye muri boîte hari igihe bibaza ngo ntituzizi no kuri tuzizi amanke nyene urumva ubuhinga buri yongera ari imiziki mishasha mugabo natwe iwacu twarayitanga ikwiye donc nabwiye abantu je ngo ndakubwira abantu je naratamba kwa gatandatu kwa mu muri salama muri bo twaratamvye n'amabumu ya dimanche 13h urumva twari twaragerageje ariko Kristo aratugombera atubwira ko dushaka naho dushira yarakoze cyane rero ndamushimiye cyane Alice kubera ko si by'abantu bose bemera kuza kuvuga ibyabo kandi muranda bivuga twebwe naho histoire yacu tuyivyaza umusaruro tuzi gufisa agaciro ariko mu maso y'abantu benshi si ibintu biryoshe kuza kuvuga alors ndamushimiye cyane kwimeta à découvert pour nous kuko nanje ndamuzi shaka ufata uganira biranyubaka rero ndashima Kristo yakoze uwo murimo muri wewe ndashima Kristo yakuguriye icizere ndashima Imana dufitiye numva jewe nyine ndafise amatsiko yejo kubera ejo numva umengo hari hishi ejo numva umengo hari ibintu byinshi biryoshe tudashobora kurongene tubivuga ejo hariho genda ziko Alice tuzokwicara umunsi umwe tubabwira tuti savez quoi uyu munsi bimeze kundi ko rero ndashimye cyane mama Alice nkuko twatanguriye mu gisabisho reka aturangirize mu gisabisho kandi yumva yuko twamusabye kuzogaruka kutuganirira
Urakoze cyane Emeline. Ego nukuri nanje mwakoze kunyizera mukanyiyumvira ko kugira ngo tumarane aka kanya. Isengesho ryanje ntiriza kuba rirerire cyane, ico nifuza gusaba Imana muri aka kanya nuko amajambo navuze ibyo twavuze ni wumva hari ico noba navuze ntari kuvuga coba cyagutsitaje unyambare ko imbabazi nyinshi cyane. Isengesho mfise nuko wewe uri mu kuzazana, wewe uri mu kutitahura, wewe uri mu bihe byo kutikunda, wewe uri mu bihe byo kudakundwa, wumve ko ari umuntu agukunze. Kristo arahagije. Kristo arahagije. Hari ibihe twifuje ko abantu badukunda, kandi rero Kristo ahagije arakuzanira abagukunda bawe cyane beza bagufatira mu maboko, bagusegura bakaguheka bakagusindagiza, hamwe hari ibikomere bakavyomura, hamwe umve na wa muntu ko batanawumva nawe ubwawe ukumva yuko vy'urukundo. Jewe rero nabivuze ngitangura ndi camwa c'urukundo, ndi camwa c'ubuntu c'imbabazi, kuko peut-être urashobora kuba wumvise byinshi navuze, sina byinshi nibaza ko navuze aho Yesu yankuye. Ati wa undi tati nije ndahazi. Yarakoze umurimo udasanzwe, yarakoze umurimo udasanzwe, si ibintu byabaye du jour au jour, ariko ndifuza yuko uyu munezero mfise uyu munsi wo kumva ko nishimiye ko vuga ko ndi umwana w'Imana, kumva yuko mvuga nti urukundo rwa Kristo nta kintu kimwe tuza kuntandukanya naco. Ndasenga nsaba Imana ngo nkemuyera agusange aho uri mu byo urimwo byose, nimba uri kurarira, nimba wowe unagwaye, nimba wumva isi yakuguyeko, umenye uti nta haba Imana itokora umuntu, nta naheze turushira. Amen. Turabasezeye twizera yuko umwanya dufashe utabaye imfa gusa, twizera yuko muzotubwira uko mwabyumvise, muzodutera intege, kandi nezitepa icyo twanka no gutukana, kuvuga amajambo atabereye, ariko muradutera iryo teka, mutubwire ko mwabyumvise, mutubaze ibyo mwumvise twaciye ku ruhande. Bye bye now. Bye.